tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Na ku misi heze twatanguye icigwa gikomeye cyane. Nibaza ko ukwiye wifata nk'urufatiro kabisa rw'ubuzima bwa Kristo, hama ukamenya neza icyo wabaye muri Kristo Yesu, hama ibyo wakiriye, ibyo utahuye ukabigerageza kubihuza n'ubuzima bwawe, ukabibaho, ukabigenderamo. Bibiliya ivuga ngo hari abantu bumva ijambo ntibarikore. Donc ngo ameze nk'umuntu yubatse inzu yiwe ku musenyi, hama ngo inkukura iraza, umuyaga uraza, hama bisurirana kuri ya nzu, hama ya nzu irahenuka. Rero ku munsi w'Imana dayeri mu misi heze gatonyi twatangiye kuganira kuri iki kigwa ndiko ndavuga cico turi muri Kristo Yesu, icyo uri muri Kristo Yesu canke cyo wabaye, canke twibagije ikibazo kivuga ngo urinde muri Kristo Yesu, urinde muri Kristo Yesu. Kirakomeye ifo kugitahura. Ariko ahantu hakomeye cyane si ubumenyi bushasha ugombe wakire, si gutahura ugire utarufise. Igikomeye nico ucuja gukoresha buno bumenyi umaze kubwakira. Igikomeye n'ingene ucubaho. Urizi ibi, uramenye bijya, uramenye biriya, ubuzima bwawe buca bubandanya gute, ucubaho gute umaze gutahura ibyo utahura. Hari amashuri twize aha canke hariya, ugasanga ni juste kwicara ukumviza umwigisha mukaguhana n'amanota kugira ngo uronke amanota meza, hama mugabo ivyo bintu n'ubuzima bwawe ntagira ahantu ntamwe vyigira bifatanira. Ariko ijambo ry'Imana suko rikwiye kumera. Ijambo ry'Imana rikwiye kuba ubuzima bwawe, rikwiye kwinjira muri we rikakuba kukundi gushasha, ukagira ubundi buryo bushasha bwo kwiyumvira, ubundi buryo bushasha bwo gukora, ubundi buryo bushasha umutima wawe ukaworohereza, ukabaho sero n'ubumenyi uri kurakira. Amen. Ni ijambo ry'Imana bere kuri kugira ikimazi. Sino Bibiliya avuga ngo ari abantu bamabiga ariko badashika kumenya ukuri. Rero nagomba kuguzana ahantu ntube mu gitigiri cy'abo bantu bamabiga mugabo ubuzima bwabo kumari bwa bundi nyene. Iki cigwa tugombe twiga no munsi naho ibindi tubora byumvise mvuge gute irasire yuko iki cigwa ucinjije mu buzima bwawe hamutamwe gukosora ubuzima bwawe se n'ubumenyi bushasha wakiriye. Amen. Niko gutera imbere, sino ubumenyi ushoye kugumumenya ibintu byinshi cyane. Musi wa mbere twaganiye ibintu bikomeye cyane, twariko turavuga introduction, aho twariko dushimikira cyane cyane ku buzima Imana yaduhaye bwaci buhindura identite yacu. Ku musi wa kabiri tuca dushimikira gose ku kintu kimwe twabaye gikomeye, je vraiment ndacita nyamukuru gikomeye. Bibiri tubwiye hariya muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 na 13 tugira ngo bamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. C'est très important. Twarakivuze ko ibintu bitari bike mugabo gutahura ndagomba kwicare muri wewe, gutahura ndagomba gushike muri wewe, ukubeho kugenderemo ibi bikuzana ahantu ubaho wumva ko ndi umwana w'Imana. Simba uko ariko kose, sinkora uko ariko kose, mvuga uko ariko kose, singenda uko ariko kose, sinshoboye kwipermeta kubaho ubundi buzima butandukanye nuko ndi umwana w'Imana. Cyari cyambere. Cya kabiri twize ku munsi w'Imana waheze, ni kindi kintu twabaye muri Kristo Yesu biri tubwira ko turi abera.
vuga ati ndi umwana w'Imana. Icya kabiri vuga ati ndi uwera w'Imana. C'est très important gutahura iyi concept y'ukwera, icyo bisigura kwera. Narabitanze ku muco, narabisiguye. Ndavuga ko hari ukwera kwa kameremere gufatanye na identite yacu muri Kristo Yesu. Uko nako twakira ryari, twakigiye twaki Yesu Kristo, ni gufatanye n'ibikorwa, ni gufatanye n'ibindi. Igihe waki Yesu Kristo, ubwo nyene uhindutse uwera. Mugabo ukwera duhabwa nk'ingabire kubwo kwizera Yesu Kristo. Mugabo nariko nderekana ko hariho bamwe bagarukira ngaho agaca nezererwa aho nyene. Nico twariko tuyita aspect legal, ni ibintu Yesu yadukoreye twebwe tutaparticipye muri ivyo. Mugabo cyo tuvuga ko ibintu bitugira ikimazi si ivyo gusa Yesu yakoze, ni gihe ivyo Yesu yakoze duparticipye muri ivyo. Aho naho niho haguruka ikindi kintu twise aspect vital canke gufata ivyo bintu Yesu yadukoreye hama tukabibaho. Naciye ntangura kwerekana ukundi kwera, nise ukwera cyanye n'imifato ingere tubaho. Ivyo rero ivyerekeye kwera bifatanye n'akameremere tuvyakira rimwe twakira Yesu Kristo. Mugabo ibijanye n'ukwezwa bifatanye n'uburyo tubayeho n'inyifato na comportement zacu, ni ibintu twamamwe buri munsi, ibintu tugenda dutera imbere muri ivyo ku munsi ku munsi. Uko usoma ijambo ry'Imana, ukugenda umenya umuco w'ijambo ry'Imana, iko ijambo ry'Imana rigenda rikubera itara rikumurikira canke rimurika muri wewe, hama ukabona ibintu canke ingeso zawe za kera canke ibindi bintu kanaka wagendeyemo kera, hama ukabikura mu buzima bwawe. Fata ingingo ukabisengera, wanashima mbere hari n'igihe hari n'ibiresista, ukaba ngomba kuwisonzesha, bikaba ngomba ko utanga amasacrifice ashoboka yose, bikaba ngomba gusengerwa mpaka ukabuhoka kuri icyo kintu. Praise God. Nako ndabwira ko ubuzima bwa Kristo burafise ibintu byankana, ubuzima bwa Kristo burafise ibintu byankana. Ibintu byose ntibibana n'ubuzima bwa Kristo, ntibikunda. Ndabona ko hari abantu bashobora kwipermeta nyene kubifatanya, hari ibintu bidafatana. Ubuzima bwa Kristo bufise ibintu bitajana, bitinjiranamo. Rero umaze kwitwa umukristo, umaze kwakira ingabire y'agakiza, hari ibintu mu buzima bwawe ikiba target yo gukura mu buzima bwawe, kosora burundu mu buzima bwawe. Ivyo rishoye kw'intambara y'ukwezi, rishoye kw'intambara y'amezi abiri, rishoye kw'intambara y'amezi atatu, mugabo uruhuka rukubonye ico kintu kinesheje. Praise God. Hallelujah. Uruhande narakoze umunsi nagomba nzana ikindi cya gatatu twabaye muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu turi imbohe zidegembya. Iri jambo ndarivuze gutya rishobora guca rigucanganyikira ukimvira ati imbohe yidegembya irabaho. Nga muri Kristo Yesu turi imbohe za Kristo zidegembya. Rero nagomba iki naco tucinjire mu mizi kandi ucakirana ubugwaneza. Ugati ndi mu esclave. Praise God. Ni jambo risona nabi mu vyimviro byacu, riragoye kumva, riragoye kwakira. Mugana gumenda babwire ko bisona nabi, bisona neza, turi imbohe za Kristo. Praise God. Rero gusa biraryoshe kuba imbohe ya Kristo. Ninaza kugusigurira uraza kumva ko kuba imbohe ya Kristo biraryoshe. Kuba imbohe ya Yesu Kristo, kuba umuja wiwe biraryoshe cyane. Hallelujah. Na nagomba tujane hariya mu Baroma, ndagusoma 30 mike. Dariki ndondera muri Tito 1:1, jengiye mu Baroma 1:1. Abaroma 1:1 haravuga ngo Paulo umugurano wa Yesu Kristo. Twese tuvuga ati umugurano wa Yesu Kristo. Umviriza iki Paulo atanguye kwandika, ahikandika ivyete, ikindi cyete yandikiye Abaroma. Rabinda mu kanyo yiwe. Rabingina tangura. Natanguye avuga ati Paulo umwana w'Imana. Mweze kwiyivera satayizi, arayizi. Mugabo atanguje ikintu gikomeye cyane, Paulo umugurano wa Yesu Kristo. Nahamagariwe kuba intumwa, narobanuriwe ubutumwa bwiza bw'Imana. Bwanagoma musubinya gakantu, Paulo umugurano.
iri jambo esclave risigura amajambo menshi ngomba mbanze mvuga imbere ko tubandanya gusoma. Ijambo rya mbere esclave risigura umugurano, ijya kabiri risigura umuja, icya gatatu risigura umukozi. Nkagira bavuga umu esclave bavuze umukozi, mugatari umukozi muri lisansi twe tubonamo. Hama ari bavuga umu esclave bavuze umuja, hari bavuga umu esclave bavuze imbohe. Rero ni jambo ryagutse cyane mugabo ryose ririmwo icimviro kimwe mpava ntanga mu mwanya. Paulo raba definition irangene yidefinisa, raba ingene yivuga, raba ingene yisigura ishengero, avuga ngo Paulo umugurano, muyandi majambo imbohe ya Yesu Kristo canke umuja wiwe. Tusome Tito igice ca mbere umurongo wa mbere. Paulo umugurano w'Imana, intumwa ya Yesu Kristo. Soma neza, subiramo hejuru. Paulo umugurano w'Imana, intumwa ya Yesu Kristo, biherewe kwizeza ab'Imana yatoranije no kwigisha kumenya ivyo kuri gufatanije no kubaha Imana. Haleluya. Paulo umugurano w'Imana, ngira bandanya isigo. Paulo umugurano w'Imana, ngira muri Yakobo rimwe nyene. Yakobo umugurano w'Imana. Umviriza Yakobo nawe yandikiye ishengero, nawe nyene ahuje na Paulo, avuze ngo nanje Yakobo umugurano umuja w'Imana n'umwami Yesu Kristo, n'umwami Yesu Kristo. bandikiye abo mu miryango 12 y'abasabagiye muganuke. Urakoze cyane. Yuda rimwe. Yuda umugurano wa Yesu Kristo. Mviriza, Paulo umugurano wa Yesu Kristo, Yakobo umugurano wa Yesu Kristo, Yuda umugurano wa Yesu Kristo. Rabizi intumwa, raba aya mapiriye y'ishengero ingene bisigura, ingene bariko barandika ivyete vyabo, ingene batangura kuvyandika, amazina biyita, ingene batahura. Ntabwo bivuga ngo bari bafise concept canke comprehension yuko ari abana b'Imana, bari babizi ko ari abana b'Imana. Mugabo nagomba ndabagarukanemwo natwe tugira ivyiyumviro intumwa zari zifise. Raba Tito yanditse umugurano wa Yesu Kristo, Yuda yanditse umugurano wa Yesu Kristo, Yakobo yanditse umugurano wa Yesu Kristo, ubandanije Petero nawe nyene yidefinisa nawe nyene akavuga ngo umugurano wa Yesu Kristo. Amen. Alors birivuga ngo twubatse ku matanguriro y'intumwa n'abavugishwa. Mu yandi majambo ukunyene biyita, ibinyene bakira bakemera, natwe tuvyakire, natwe turabagurano wa Yesu Kristo. Tuvuga ati ndumugurano wa Yesu Kristo, ndumugurano wiwe. Na iri jambo umugurano ngo mbanze ndarisigure gatonye, mbanze ntanga isobanuro yaryo canke definition y'umu esclave. Mugabo iyi definition ngo mbe ntange ni definition novuga iri naturelle, definition y'umubiri, definition isanzwe. Definition isanzwe y'umugurano, umugurano n'umuntu yaguzwe n'undi muntu, hama agurirwa kubaho ubuzima atari ubwiwiwe, ubuzima bw'uwo wundi muntu. Atakaza amadroit yiwe, donc atakaza amategeko amugenga, atakaza volonté yiwe, ivyo ashaka, atakaza kwifatira ingingo, hama ahitamwo kubaho kubw'uwo muntu. Abagurano baba bafise abo bita aba maître. Umumetre n'umuntu yamuguze, ngo uwo muntu yamuguze yamugurira kugira ngo amugire umuja wiwe. Nta butunzi bwiwe yasubira kuba afise, nta viwe yasubira kugira, nta bikorwa vyiwe yasubira kugira. Umuja yacika mvuge gute, umuntu adafise ubuzima bwiwe, nta personalite yiwe yasubira kugira. Umuja yacika kuba umuntu w'uwundi, mbere kenshi babita ngo abantu banje, umuntu wiwe. Ntiyasubira kubaho nkawe, ntiyasubira kugenda nkawe, ntiyasubira ivyo ubonye umuja akoze siwe, burya yabikoze yiyumviye sebuja. Ubonye umuja ingingo afashe, iyo ngingo afashe ntiyumviye we, ntayifashe kubera we, ayifashe kubera uwamuguze. Kubera amuguze uwo mwanya nyene yaje cika icyo no kwita propriété privée yiwe. Amen. Rero igituma igihe cyose tuvuze icyo kuba imbohe ya Kristo cyangwa umuja wa Kristo bica bisona nabi muri bene data, ni kubera
ni concept dufise y'ubuja bwo ngaha bwa hano cyangwa twasomye muri histoire n'ubuja bwari bumeze nabi cyane, aho umuntu yakuguze ashaka yo kwica, aho umuntu yakuguze ashaka yo kugira imbohe, aho umuntu yakuguze ashaka yo kugira ibyo agomba byose. Mugabo bari Imana nagomba ndabwire ko naho bimeze gutyo, iyo ni definition y'umuja muri rusangi. Mugabo naho bimeze gutyo, nagomba twakire neza neza yuko turi abaja ba Kristo. Mugabo rero icyo nagomba mbanze ndabagarukana inyuma cyane gatonyi imbere yuko twizera Yesu Kristo. Biriya tubwira icyo twari turi imbere yuko twizera Yesu Kristo. Haleluya. Reka tujyane hariya mu Banyefeso igice cya 2 era ku murongo wa mbere. namwe yarabagize bazima, namwe yarabagize bazima, hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro, hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu bandanya n'ivyaha vyanyu, ivyo mwagenderamo kera nk'uko ivy'isi bigenda. Mvirize, ivyo mwagenderamo kera nk'uko ivy'isi bigenda, mwumvira umwami w'abaganza ikirere. Mwumvirize, mwumvira umwami w'abaganza ikirere. Niwe mpemu ikorera mu bantu, niyo mpemu ikorera mu bantu b'intabarigwa. Bani Imana nakomenda babwiye ko imbere yuko twizera Yesu Kristo ntitwidegembya, ntitwarabidegembya, n'ubundi twarabaye esclave. Imbere yuko twizera Yesu Kristo biriya tubwira ngo twarabaja bicaha, mbere ngo twumvira umwami aganza akarere, ngo niyo mpemu ikorera mu bantu b'intabarigwa. Nagomba bamenyeshe ko imbere yuko twizeye Yesu Kristo nta muntu numwe yari uwidegembya. Twese twari imbohe. Muga twari imbohe z'undi mwami, twari imbohe za Satani. Yesu kubw'urukundo rwiwe atumurikishiriza umucyo wo mu nyonga hiwe, atumurikisha umucyo w'ubutumwa bwiza, hama turamurikirwa, turizera. Mugabo twizeye hari ikintu cyabaye. Igihe twizeye Yesu Kristo, somera Abigalatiya 5:5, murabe ikintu cyabaye gikomeye cyane. Abigalatiya 5:1. Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo. Iri jambo kugobotogwa nishobora kuvugwa utarumuja. Birivuze ngo Kristo yatugobotoye ryari igihe tutari bwizere, twarabaja ba Satani, twarabaja bicaha. Biyambere ngo twarabaja, usomye hariya mu Baroma 6:19 ukamanuka, bivuga ngo twarabaja bivyifuzo vy'imibiri yacu, twarabaja bakameremere kacu, twarabaja bicaha, icyaha cyakorera mu mibiri yacu. Mugabo bitubwira ngo Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo. Umvize agakiza icyo bisigura. Agakiza bisigura ngo nari munsi y'ubuja. Ubundi reka ndababwire, nta muntu numwe yidegemvya ariho, nta muntu numwe ashobora kubaho atari umuja w'ikintu kanaka. Abatarize Yesu Kristo nabaja b'ibintu kanaka, nabaja ba Satani n'ibikorwa vyiwe. Muga abamaze kwize Yesu Kristo nabo bacika umuja abaja biwe. Mugabo aho mbere yuko ndashika, nagomba ndababwire ko imbere yuko twize Yesu Kristo twarabaja, kandi umuntu wese muri twebwe yanarije kahise kiwe. Urashobora kubona ati jewe nari umuja wiki niki. Haruhande yuko Satani yari umwami wawe, mugabo yari yanagushize ko ingogo, yari yagushize ko ibintu kanaka nawe ugomba kuvyikura ko bitakunda kubivako. Gushikaho Yesu birivuga ngo atugobotora, hama dushira mu mwidegemvyo. Praise God. Mu ruhande rwa kera mu buryo bw'umubiri, ubu esclave mu buryo bw'umubiri, nibaza ko tutabaye muri ico gihe, nitwabaye muri ico gihe twebwe. Mugabo mu buryo bw'impemu twarabaye muri ico gihe, twarabayeho turabaja ba Satani n'ivyo yifuza. Mugabo Yesu aratugobotora. Ndaguma mutene konte kuri uyu murongo. Bivuze ngo Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo. Yatugobotoye tube mu mwidegemvyo. Vuga ati naragobotowe. Ni igikorwa gikomeye cyabaye, kandi si icy'umubiri,
si igikorwa cy'umubiri cyabaye, ni igikorwa cy'impwemu cyabaye. Twari munsi y'ubuja bwa Satani, mugabo Yesu aratugobotora atubwira bidegembya. Mugabo ubwo nyene agejeje kutugobotora, hari ikintu cyabaye ngomba ko mubona. Usomye Abaroma, tugendeyo, ndabanza gushiraho fondation imeze neza. Abaroma 10:9. kuko nimwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, umviriza ngo kuko nimwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzimuke mu bapfuye. Ariho ndagomba unyumvirize neza, ingene twinjiye muri ubu buzima bwa Kristo niho umutego wo kubabajanye nuhagaze. Amen. Umuja muri burya buryo natuhere navuze, hari umuntu yazana amafaranga yiwe akakugura, hamugacika umuja wiwe, nawe akaba umumetre wawe cyangwa akaba umusenyeri. Barakoresha ijambo umumetre cyangwa umusenyeri, ukaba umuja wiwe. Mugabo twebwe mu kwinjira muri ubu bwami, Yesu amaze kutugobotora akadukura munsi y'ubuja bwa Satani, mu kwinjira muri ubu bwami naho nyene yadushiriyemo akana ati mu kwinjira muri ubu bwami ifo ko mwatura ko Yesu ari umwami. Kwatura ko Yesu ari umwami saka jambo tuva kuvuga si style y'abakizwa. Kwatura ko Yesu ari umwami bisigura ngo nishize mu buja. Praise God. Ndavyishakiye jewe nyene se twasi nta si jara umuntu aranguze. Mugabo jewe kubera ubutumwa bwiza bumurikiye, ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu ari umwami. Mbwa natuye ko Yesu ari umwami bisigura ngo nishize munsi y'uburongozi bwiwe. Hejuru yanje hari umwami, hejuru yanje hari undi muntu arongora, hari umumetre, umusenyeri hejuru y'ubuzima bwanje. Praise God. Bano Imana ngo ndabwiye ko atamu Kristo numwe yirebanga hejuru yiwe hari umusenyeri yitwa Yesu Kristo, hari umwami yitwa Yesu Kristo. Kandi uwo mwami yitwa Yesu Kristo yazanywe no kurongora ubuzima bwacu. Nicyo gituma navuze ngo turi imbohe zidegembya. Twidegembya kuki? Twidegembya ku vyari bituboshe kera. Yesu yatugobotoye adukura mu maboko ya Satani. Mbwa adukuyeyo yaciye adushira mu bundi bwami no mu bundi nganje. Vyumvikana ngo ntiwidegembya. Amen. Uridegembya ku cyaha, uridegembya kuri Satani, uridegembya no ku bikorwa vyiwe, mbwa uri under indi authority. Imana ntiyashimye kubaho widegembya gutya. Imana yashimye ko deko uvuye mu buja bwa Satani ucuja mu bundi buja. Ijambo naho rigoye ndarikoresha kweri mata mubyumva. Ucuja mu bundi buja, ucuja mu bindi nganji. Ubu rero Kristo niwe mwami w'ubuzima bwacu. Haleluya. Vuga ati Yesu n'umwami w'ubuzima bwanje. C'est très important gutahura iki kintu. Iyo tuvuga Yesu nk'umukiza biraryoshe. Iyo tuvuga ko Yesu ari umwami, ifo gutahura ni concept yariyo. Biraryoshe tuvuga ati Yesu n'umukiza, Yesu n'umukiza. Tuvya nivyo twatura ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu. Mugabo uru ruhande guko ari umukiza ruraryoshe kumva. Mugabo uru ruhande guko ari umwami wacu niko nago shaka ruturyohere. Shaka ko turutahura kandi ruturyohere. Amen, amen. Vuga ati Yesu n'umwami wanje. Yesu n'umwami wanje. Mugabo rero n'umusenyeri wacu atandukanye n'ababami twavuga kera. Esclave wa kera aratandukanye natwebwe abesclave ba Kristo. Dutandukaniye he? Itandukaniro ry'ubuja ubu natural navuze n'ubu buja bw'imwemu bwo muri Kristo Yesu biratandukanye. Ngomba kwitahura icyambere bitandukaniye ku mwami. Umwami atuganje. Uyu mwami yaraganje abantu, yaganza abantu, yaguze umuntu hama kamuganza, nta mpuwe yarafise, nta rukundo yarafise. Hejuru y'uwo muja, hejuru y'uwo mugurano hari igihano n'igisure. Hariho ni utakora ibi, ni utanezereza, ni utabaho kubwanje, ni utagenda uku, ibihano bikwikira nibi no gupfa na riske yo gupfa yari irimo. Mugabo muri Kristo Yesu, Yesu n'umumetre n'umwami wacu,
mbwa nahari umwami wacu wewe atuyoboje urukundo atandukaniye hasakarabaya. Uriya bariya basenyeri ndiko ndavuga ba kera bakugura ubutunzi bwabo. Mbwa Yesu ntiyatuguza ubutunzi bwiwe, Yesu yatuguza amaraso yiwe. Ibi bisigura iki? Bisigura ngo Yesu yatuguze mu gikorwa cy'urukundo, ntiyatugurishije amafaranga, ntiyari kuyabura. Mbwa Yesu yatanze amaraso yiwe kugira twebwe turonke. Haleluya. Cyo bivuga ngo twacungujwe amaraso y'igiciro kinini. Mu yandi majambo, ikiguzi Yesu yatanze kiratandukanye n'icyabage bami batanga. Yesu yatanze ubwiwe buzima, yatanze amaraso yiwe kugira twebwe ashoboye kuturonka. Amen. Uca wumva ko ivyerekeye ubwami bwiwe kuri twebwe nibifatanye na kora ibi nutakora ibi, igihano niki. Ivyerekeye ubwami bwiwe bifatanye ubwa mbere n'urukundo yaratwimviriye ko yatugiriye impuhwe. Haleluya. Uyu musenyeri wacu yatugiriye impuhwe n'urukundo, yatugiriye imbabazi. Hama tugiriye imbabazi yumva yotanga ubuzima bwe kugira turonke. Ngore amaze kuturonka, mwumvirize, nibifatanye n'ivyo abakera byabifatanye navyo. Jare hari mu kwikunda, sishaka gukora ibi, sishaka kumera uku, shaka undi muntu azobinkorera. Mugabo Yesu wewe suko, Yesu yabitweretse mu rukundo rwiwe, hama aduhamagaza urwo rukundo rwiwe nyene dushitse aratubabarira ubwa mbere. Kandi si ivyo gusa, no muri ubuzima ari umusenyeri wacu bigashika ukavuga utari kugakora utariko, hejuru yawe ntihari inkoni, hejuru yawe hari urukundo rukubwira ngo garuka mu nzu y'Imana, hejuru yawe hari urukundo rukubwira ati subira uvyuke. Haleluya. Mugabo rero uko nyene urukundo rwiwe ariko yafatanije n'inganji yiwe, vyumvikana ngo kuba abaja biwe, kuba abagurano biwe bitegezwa kudafatana n'amategeko canke n'igihano c'ivyo. Par exemple, nakoze ibi Yesu kandi abigisure ahava nkubita, nakoze ibi Yesu ahava angirira nabi, azoca areka kumpiki. Yabifatanije n'urukundo no mu kubaho, yashinye ko tubaho mu buryo bwa volonté, mvuge gute, mu buryo bw'uko ndatahuye urukundo rwiwe, ngakubera gutahura urukundo rwiwe, niko rero kubaho ndamunezereza, niko kubaho rero ndamukorera. Kumukorera kwacu so kwishura ideni, kumukorera kwacu no kwishura ideni ry'urukundo. Praise God. Kumukorera kwacu, kumwubaha kwacu, kumurokoneza nk'umwami so kwishura ideni ry'igiciro cy'ibintu vyiwe yatanze, ahubwo no kwishura ideni ry'urukundo yadukunze mu gutanga ubuzima bwiwe. Rero nagumana kuzana ahantu kugendana na Yesu, kumwubaha, kumukorera nubifatanye n'ubwoba, kuko si umwami yafatanije inganji yiwe n'ubwoba, ahubwo n'umwami yafatanije inganji yiwe n'urukundo kuri twebwe. Haleluya. Vuga ati Yesu arankunda. Avuga ati Yesu arankunda. Yesu arankunda. Umwesclave mu buryo naturel yari oblige kuvuga ikuntu kanaka, yari oblige gucana kanaka, yari oblige nta n'amategeko mbere yarafise amukingira. Mbwa muri Kristo Yesu turafise amadroit yacu. Muri Kristo Yesu hari ukuntu yatugize, mbwa muri uko kuntu nyene yatugize adusigira akajyango ko kuba abaja biwe biciye mu rukundo no mu kumwumvira. Rero ndaguma ndakuzana ahantu shaka ko twinjira neza kugira ngo dutahurane. Somero wa murongo hariya mu Roma 6 umurongo hera kuri 17. Ariko Imana ishimwe. Haleluya. Twese tuvuga ati Imana ishimwe. Naho mwarabagurano b'icaha, kera naho mve b'icaha, mwumviye mu mitima uburyo bwo kwigishwa mwahawe. Twarumviye mu mutima uburyo bwo kwigishwa twahawe. Kandi mwacunguwe ngo ntimuganzwe n'icaha, mujakarira ukugororoka. Twacunguwe kugira ngo ntituganzwe n'icaha, mugabo kandi
aca tugira abaja bo kugororoka. Praise God. Yaducunguye ati nimuba abaja b'icaha, kera mwari abaja b'icaha. Nimuba abaja b'abantu, kera mwari abaja b'abantu. Mugabo rero naho nyene nimwidegemvye, kuko mujakari ikindi kintu, mujakari kugororoka. Murabaja bo kugororoka. Praise God. Hallelujah. Vuga ati ndumuja ukugororoka. Vuga ati njakariye ukugororoka. Aha, batugarukanye ahandi nyene. Nyaruka tugira ati nubundi nugifise ukwidegemvya, nugifise gukora ivyo ushaka. Reka nababwira ni Imana. Umukristo yarakuwa ahantu uvuga ngo ndadesida gusa ivyo nkora. Hejuru yacu hari umumetra. Amen. Warakuwa ahantu kuvuga ati none se ubuzima bwanje sindabikora uko nshaka. Wazanywa ahandi hantu ho kubaho kubera uwundi muntu. Ngira ndakavuga karero. Washizwe mu kibanza aho umubiri wawe nukiri gwawe, ayo maso yawe sai wawe, ayo madesire yawe nakwiye kugucana mu byifuzo byawe. Kubera iki? Hejuru yawe hari umusenyeri, hari uwundi mwami. Nga uwo mwami akeneye kubaho kubwiwe. Ndabivuga ukundi kuntu. Yapfuye kubwawe kugira wewe ubeho kubwiwe. Yatanze ubuzima bwiwe kubwawe kugira wewe utanga ubuzima bwawe kubwiwe. Amen. Yesu ari ikintu yakoze. Yesu ari ikintu yakoze. Yaragucunguye wewe. Kugucungura bisigura iki? Yaratanze ikiguzi. Yaratanze ikiguzi cy'amaraso yiwe n'ubuzima bwiwe kugira wewe kuronke hame ube umuja wiwe. Ati singifise ubwanje buzima. Bibiliya ivuga muri Galatiya 2:20 ivuga ngo kuko mwapfuye ubuzima bwanyu bukawishanijwe na Kristo mu Mana, ngo Kristo rero niwe buzima bwanyu. Bona Mana, Kristo niwe buzima bwacu. Bisigura ngo ubu rero ndiko mbaho kubwiwe, nigezwe kugenda kubwiwe, nigezwe gufata ingingo kubwiwe. Mu yandi majambo, ivyo nkora byose ndabikora ndamwimviriyeko, kuko hejuru yanje hari autorite. Praise God. Hallelujah. Nitufa gutamba, nitufa gusenga, nitufa gutanga, hejuru yacu hari umusenyeri. Tubanza kwimvira ngo ashaka iki, ashaka ngo ndabigira gute, yagomba ko ndabicisha he. Somera 2 Corinthiens 5:15. kandi cyatumye apfira bose. Babanza ureke, wari bwiyumvira impamvu Yesu yapfiriye abantu bose. Ngenda ikubwire rero, wari bwiyumvira impamvu Yesu yagupfiriye. Ngenda ikubarire rero, wari bwiyumvira impamvu Yesu yemeye akambara ubusa ku musaraba. Ngenda ikubarire, wari bwiyumvira impamvu Yesu yemeye akamutera imisumari. Ngenda ikubarire ngaha icyatumye apfira bose. Kwari kugira ngo abariho babeho batacinezereza. Kwari kugira ngo abariho babeho batacinezereza. Banzo kwimvire gatonya kakana. Kwari kugira ngo abariho babeho batacinezereza. Umuyesklave uraje bisigura ngo umuntu yahagaritse kubaho kubwiwe, kubaho yinezereza. Nga umuntu yahisemo kuba anezereza umumetre wiwe. Amen. Aro Bibiliya ikivuga ngo icyatumye Yesu apfira bose kwari kugira ngo abariho nukugira wewe ube utacinezereza. Nga ngo ube ugira iki? Ariko babeho banezereza uwabapfiriye. Babeho banezereza umusenyeri wabo. Babeho banezereza uwapfiriye akabazukira. Unaho ni Yesu Kristo. Vuga ati icyatumye mpfira, icyatumye mpfira nukugira ngo mbeho nacinezereza. Bari man, ubu Kristo ni ibinyene. Ubu Kristo nukubaho kubw'uwundi, nukubaho kubwa Kristo. Reka ndabwire, umwesklave n'ama emotion yiwe n'amasantima yiwe yarayashira muri mvuge gute, muri esclavage.
ukuvuga umuesclave ntashobora gutamba rometre ariko ararira, ntibibaho. Umuesclave ntashobora gutamba umusenyere wiwe abihiwe, wowe uri kurabaho ubuzima bwawe. Umuesclave n'umuntu n'amasantima yiwe agerageza ingene yohura n'uwamuguze. Ni nk'agenda yimvira ati umerewe gute, uraryohewe, hari umuntu yakobaje tugwane, hari umuntu yagize iki, aguma baho, yopfuma apfa mugagapfira wa wundi, yopfuma amererwa nabi mugakamererwa nabi kubwo wamuguze. Mbwa rero ikiryoshe cya Yesu wacu, haleluya, Imana ishimwe cyane. Vuga ati ndi umuja wa Kristo, vuga ati ndi umuja wa Kristo. Ikiryoshe cya Kristo nawe yavuze ngo icyatumye apfira. Akarero ndaguma mugasurinye, igituma twebwe dukwiye kubabajya cyane gusumba babandi ni kubera erega bajya basenyere bandi ntibapfira bo baguze, bajya basenyere bandi batanga ikiguzi bakakugura. Mugabo Yesu yavuze ngo icyatumye mpfira, mani majambo, icyatumye ntanga ubuzima bwanje kubw'abandi, icyatumye ntanga ubuzima bwanje kubw'ishengero, kwari kugira ngo ishengero ribeho itakinezereza. Simana yadufasha kino gitondo, nkaronka abagurano hano nabo batanu, nkaronka abagurano ba Kristo, abantu batababaye ubuzima bw'ubuzima, abantu batababaye ashataragabaya, amaze kumenya icyo umumetre ashaka naho vyoba birimo risk ingana gute, abantu batabaye ubwiwe buzima, abantu bashobora kwikorera umusaraba wabo bakamukurikira, abantu bashobora guheba ubuzima bwabo kubwiwe. Kuko kuvyukuri nawe yahevye ubuzima bwiwe ku bwacu, yahevye ubuzima bwiwe ku bwacu. Praise God. Oh Jesus Christ. Hallelujah. Ivyaha vyose bibaho birimo ibanga rimwe, kunezereza umubiri. Ivyaha vyose uko bingana birimo ibanga rimwe, birimo umugero umwe gusa, kunezereza umubiri. Ngo bivuga ngo icyatumye apfira bose kwari kugira ngo ababariho babe batakinezereza. Nani majambo, baba yari abantu bashobora guheba inyungu kanaka bari kuronka mu bintu juste kubera bazi ko ti umusenyere wanje ibi bintu ntavyakunda, umwami wanje ibi bintu ntavyakira, reka yaranguze kandi yanguze igiciro kinini cyane. Haleluya, shatalabaya. Obeissance comme esclave cyari ikintu gikomeye cyane. Ntushoboye kuvuga uri umu esclave ufite mentalite y'esclavage, hama umumetre wavuge ngo gira iki, hama nawe uvuga ati je numva byogenda uko. Ntushoboye kunegosya n'umwami wawe, it's impossible. Nashoboye kubwira ngo genda uhagarire hajya amasabiri, hama umusiguriye ko utabishoboye. Umuntu afite mentalite ya ndaganjwe, umuntu yambaye igisibo cyo kuganzwa ku mutwe wiwe, umuntu yambaye igisibo cy'umwami cyo kuganzwa kuri we. Nashoboye kuvuga ngo umwami nashoboye kumubwira ngo kora iki, nkorera iki, hama avuge ngo nta mwanya afise. Kubera iki? Kubera ko nakirika arabaho ubuzima bwiwe. Kandi Yesu yavuze ngo icyatumye mpfira bose kwari kugira ngo. Ibi ni ibintu nkazatahura, ibi ni byo ba Paulo batahura. Nicyo gituma ubona bandika ba Tito, ba Yuda, nicyo gituma bandika ba Petero, nicyo gituma umwami abahamagara ati ngwino. Bamwe baci basiga isenga zabo, abandi basiga amadiplome yabo, abandi basiga ibintu bitandukanye, baramukwirikira, bazunguruka ibisagara n'ibisagara bavuga inkuru nziza. Kubera iki? Batahura ikindi ko nabigisha ko arabaja biwe, barondera kumenya pani ibyo bagomba. Muga ashaka iki?
angomba kwiki ni ukwikukira kubaho winezereza kandi uri umugurano. Ni ukwikukira. Praise God. Ni ukwikukira k'umumetre k'umusenyeri yo kubwira ati nkorera iki, hama ukagumana amakarikire ngo hanyuma nanje uri kubaho mu byo kwinezereza. Ni isoni k'umumetre yo kubwira ati dukora ibi, duce ngaha, tugenda uku, tuvuga uku, tugenda dukore gutya, hama ukamubwira ngo ndavyumva gutya. It's a shame. Ni ukunanirwa k'umuesclave. Umuesclave ikintu cyitwa obeissance niyo karite ya mbere bamukeneyemo. Karite ya mbere umuesclave akwiye kuba afise ni obeissance. Obeissance, kumvira, nicyo kintu cya mbere, niyo karite ya mbere umuesclave amukeneyemo. Nivyara kuba utakinezereza. Praise God. Ibintu bishoboye kuba biba tafu, ibintu bishoboye kuba biba bibi cyane, mugabo abaesclave ba Kristo bonyene nibo bazotena. Abandi bose borekura, ivy'agakiza bobirekura, sofu umuntu yamenye ngo naho nopfa mfuye ku bwa Kristo, naho nobaho mbaye ku bwa Kristo. Niko Pawulo yatahura. Mani dufashe. Isi yoguma idupropose ibintu, isi yoguma igomba gucengetera yinjire mu ishengero. Abaesclave bonyene ba Kristo nibo bazohagarara. Abantu bemeye gucika baje bo kugororoka nibo bazohagarara. Abantu batakaje amadroit yabo, n'abantu batakaje ibyo kwinezereza, n'abantu babaye ku bw'uwundi ku bwa Kristo. Yokora ibyo ari byo byose ariko araba gusa umumetre wiwe, eske araryohewe, eske yumva ari fier y'ibyo ndagira, eske arabishimye. Umumetre agize gutya naho umuesclave yoba yamerewe nabi, mbe gute byamugoye, naho umuesclave yoba souffrance, yoba yababaye, ibyo yakoze byamukuse cher, byo ibintu byamugoye cyane, mugabonye umumetre bamubwiye ati akarugo kiwe karaho nyene, nawe batazi ikiguzi kinini kugira ashike kuri ibyo bintu. Mugabonye umumetre bamubwiye ngo wabaye umukozi w'umuyizigirwa. Umuesclave umunezero uri ngaho nyene, k'umumetre yaprovye igikorwa ciwe. Kuruka kwibiraho nyene. Sharos kavaya. Akaruko k'umuesclave nuko umumetre avuga ati ndemeye ibyo wakoze, ndanezera ibyo wakoze. Praise God. Hallelujah. Rabi ntumwa nizo zatahura, avuga ati Petero umugurano wa Yesu Kristo, Paulo umugurano wa Yesu Kristo, Yakobo umugurano, ari amapire y'ishengero. Rabi ngene bidefinisa. Alors wari Imana uzokwica ibintu byinshi gusa ugumye kuri revelation ngo ndi umwana w'Imana, udatambutse kuri revelation ati ndi umugurano wiwe. Munyumvise neza. Uzokwica ibintu byinshi utahuye gusa ngo ndi cyari mu gishasha, fise ubuzima bw'Imana, mwemu yarambamwo, amvugiramwo, hamukibagira ko naho bimeze uko ndi umugurano wa Kristo. Hejuru yanje hari autorité, hejuru yanje hari urongora ubuzima bwanje. Alors twarigishijwe cyane, turanamenya gose ko turi iki turi kijya turi kiriya, mga turibagira ko imbere y'umwami turi mbohe ziwe ntiduciganza. Cyo gituma Paulo yigishije abigaratiya avuga ngo kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye ingene ganziriza umubiri wiwe mu kwera, amenye ingene ganziriza umubiri wiwe mu kwera. Kubera iki iyo concept yo kuganziriza umubiri mu kwera? Ni kubera nivyo umumetre ashaka. Haleluya. Nasanze ibyaha bica mu mihora itandukanye. Ibyaha byinshi dukora, si byose, mbwa byinshi dukora, bimwe bica mu maso, mu byo turaba. Ibyo turaba ntibirangirira kubiraba,
ibyo turaba bikomenika imitima, bizana amaso, azana stoke muri twebwe, azana ibintu muri twebwe. Umuhoro umwe nivyo turaba, undi muhora nivyo twumva. Bivuze ngo muganzirize umubiri wawe mu kwera, bisigurike nk'umu esclave ukwiye kumenya ati umusenyeri wanje ngibi vyagomba ashaka ko nganzirize umubiri wanje mu kwera. Ariko bw'ivyo ingingo z'umubiri wawe, urugingo rwa mbere amaso, iga kuganziriza amaso yawe mu kwera. Kubera ikintu umuhora munini cyane Satana camwo, n'umuhora ukomeye gose Satani yinjira namwo kugira ahindura abana b'Imana aba esclave b'icyaha. Amaso. Praise God. Reka mbwire abakizwa bari hano mumbwire amen. Abakizwa ntibaraba ibintu vyose. Mutunza ama Facebook, mutunza ama WhatsApp, mutunza muri mu magroup atandukanye. Abakizwa ntibaraba vyose. Hari ivyo umuntu kazu ukarengana, urazi gituma ni kubera mwave wimvira gusa ngo nakantu mbonye. Muri wewe bisize imbuto kandi Satana azi ivyo arikaragira. Alors c'est très important ko maso yawe wiga kuyaganziriza mu kwera nk'umu esclave. Isha kabiri, amatwi. Abakizwa bari ku ruhande mumbwire amen. Boni man, aya matwi na ya Kristo, aya maso yacu na ya Kristo, na ya matwi yacu na ya Kristo. Ntushuye kwibaza abantu ashuye kuja kuri telefone yiwe yo navyo isi ahantu hariko haramubwicanyi, abusambanyi bwabaye hirya no hino, amafilme pornographique, ibintu byinshi, ugasanga umuntu yatakaye isazi 2-3 uri kuri ivyo bintu. Wonezereza umumetre gute? Umubiri wawe uganziriza mu kwera gute mu bintu nk'ivyo? Reka ndababwira n'Imana, umubiri ntawo proposa, umubiri barawucrucifia. Umubiri niwa usaba, umubiri urawubamba. Twebwe twahebeje kubiraba soko bitoturyohera. Umubiri wari we wese wukijijwe wuzuye mpemu yera ugize iki byose biraryoshe kuraba. Mugabo turafise umumetre hejuru yacu, turawubamba umubiri wacu. Praise God. Nako navuga ngo n'amatwi yacu ntiyumviriza ibintu byose. Ntupermete amatwi yawe kumviriza inkuru zose. No, uri umu esclave, uraganjwe. Hariyo ivyo umwami wawe akwemerera n'ibyo atakwemerera. Biratangaje ku bantu benshi ntiyakizamwe n'akantu kavuga ngo mbega umwami arabishaka, mbega umwami arabigomba, mbega iki kibanza mpagazemwe nicyo umwami ashaka. Ako kajwi karanatakaye ku bantu benshi. But nibwo ubushobozi buri ngaho nyene gutahura ko hejuru yanje hari mu metre. Amatwi, akanwa kacu twese tuvuga tumunwa. Bona man iyo iminwa yacu, haleluya. Baririmbyi, iminwa yanyu niyo kuririmba si bitera soni. Shengiro ry'Imana, iminwa yanyu niyo guhicura Imana si bitera soni. Ibitahura abakristo apana gusa batahuye ko ari abana b'Imana, apana gusa batahuye ko ari ivyayimwe bishasha, mbwa batahuye ko ari aba esclave ba Kristo, batahuye ko ari imbohe ziwe, batahuye ko batagifise liberté yo kuba uko ariko kose. Haleluya. Akanwa kanyu mwige kuganziriza mu kwera. Undi muhora, iyo si mihora 3. Umuhora wa kane ni amaguru yacu, n'aya maboko yacu. Iga kubiganziriza mu kwera. Icyo birivuga ngo nimuhe ingingo z'imibiri yanyu icyaha, bisigurike ingingo z'imibiri yacu nizi nyene. Impamvu mu spiritualiza nta bindi, n'aya maso, n'aya maguru, n'aya maboko, nimuyahe icyaha wiganzwe nayo. Umuhora wa nyuma mwera gomba kubabwira, umuhora wa nyuma n'umuhora wa sex, igitsina. Bonman, igitsina ni n'umuhora ukomeye cyane Satana kubitiramwo hasi abana b'Imana.
bisaba umuntu wenyine atahura ati ndi umwesclave wa Kristo, akamenya kuganziriza igitsina ciwe mu kwera. Praise God. Reka nabwire aho urumva je iyo ndageze cyanumva nimushatse umerereje, kuko birivuga ngo ibindi vyaha vyose ivuga ngo ubikoze ubucumuye ku Mana. Umubiri wawe uvuze nabi, amaso yawe aravye bitari byo, ibindi amaguru yawe agikoze bitari, ucumuye ku Mana. Mugabo sex ukoze icyaha cy'ubusambanyi cyangwa ukisambanya cyangwa ukagira ibindi bintu bisa n'ivyo, birivuga ngo ucumuye ku Mana no ku mubiri wawe bwite. Ari gucumura ku mubiri wawe bisigura iki? C'est très dangereux gucumura ku mubiri wawe. Iyaba kitari gikenewe niwo kitubariye. Gucumura ku mubiri wawe c'est très dangereux. Nari basubira ndabisubiramo. Ntubona nakora ndiko ndatanga. Umwana w'umwigeme aragiye asambanye n'umusore. Gucumura ku mubiri we bisigura ngo hari ibintu yinjije mu muryango wiwe, mu bantu bose bazomukomokako, ku mageneration n'amageneration. Bamwe muri twebwe dushobora kuba turanasibisa ibintu atari twe twakoze, ubusambanyi atari twe twakoze. Kubera ko icyaha cy'ubusambanyi ugikoze ntucumura ku Mana gusa, winjije umuvumo mu mubiri wawe, winjije ikintu kimwemo mu mubiri wawe. Mu yandi majambo, ikintu cyose kitwa gifise igisanira n'umubiri wawe ucinjijemo umuvumo. Praise God. Hallelujah. Mumkiri amen. Ushobora kuba akazi ngaho ati pastor none ivyo onye ko bishobora kuba byarashike muri kahise, ibanga ry'ivyo ni ukuvyihana ukavavanwa navyo hama ukakira imbabazi z'Imana. Haleluya. Bivuga ngo ivyo mwakoze mu kutamenya ivyo Imana yavyirengagije ishira ikindi gihe cyo kwihana. Mga ubu rero bari Imana ndababwije ukuri, ibi rero umaze kuvyumva ugasubira gukinisha ikintu bita igitsina cyawe ukagikinisha, wowe utigeze unyumva uno munsi, wowe utigeze unyumva uno munsi. Vuga ati ndi umwesclave, vuga ati ndi umwesclave wa Kristo, vuga ati ndi umugurano wa Kristo. Umubiri wanje n'uwiwe. Ntabwo icyatumye apfira bose nugira bariho babe batakinezereza.